Dutanguranye umugabo yakuye telefone mu mufuko, ingodo yiwe igwa hasi. Imaze kugwa hasi ntiyabibona, aguma arirenganira, nta na kimwe yabonye. Ariko uyu mugabo ari muri shuguri nyinshi, sinzi ibibazo ari kumwe nabyo. Muri ako kanya hari umuntu yageze imbere y'iyo ngodo. Ageze imbere y'ingodo arayitora, arangije avuga ati nyene ryo nujya. Arangije amwirukako ngo amushire ingodo yiwe kuko yayitaye. Murabona iyo umugabo yari yirengeye kuko ingodo yiwe yayitaye hasi, ari muri shuguri ntazi zarizo. Yo mana, birababaje. Umugabo aguma telefona ntazi ko yataye ingodo. None je ibintu byanje byagenze gute? Oya je nabyo no kwemera n'ukuri. Ya umugabo ari mu bibazo, umugabo ari mu ngorane zo kuri telefone, ntazi ko yataye amafaranga, ntazi ko yataye ingodo yiwe. Asubira kubura kukandika telefone kandi. Birababaje. Ya ibibazo umugabo arimwo ntabwo birengera. Uyu mugabo afise ibibazo byinshi. Arangije asubira akora ku gatelefone, kumbe wa muntu amuzaniye ingodo disi yaraje. Arangije amukora ku rutugu, umugabo kuyashugura nyinshi amukubita urushi, arangije agwa hasi. Yo ibi bintu birababaje. Mana yanje, uyu wumva kuri mikrofone ni jewe Karani, mbasha kubazanira udukuru tw'inyigisho nk'utu ngutu. Yo je nari ndagutoreye ingodo, ariko rabura nkubise. Yo indambabarira n'ukuri, nari ndi muri shuguri nyinshi. Mbabarira n'ukuri, mfise stress nyinshi mu mutwe, ibibazo byinshi ndimwo. Yo ariko ndagukwanure n'ukuri uzubabarira umuntu yagusabye imbabazi, arangije aramukura hasi. Ariko kuko umuhungu yababajwe, kuko umuhungu yababaye bamukubise, arabyanka kamukura hasi ati ndekura byose wabigize ubibona. Yo umugabo araha ahuye n'ikibazo kandi n'ikindi yari afise mu mutwe. Yo mbabarira, iyi ngodo yawe ndayitoye hariya imbere, ariko uraba ukuntu nkubise. Ndambabarira n'ukuri, ndakwinginze. Rero izo mbabazi zawe nazo nkeneye muri aka kanya. Urankubise, raba ukuntu ngize, raba hose ndakomeretse, raba mu maboko. Yo mpore mwana. Arangije aramuterura amukura hasi, nawe arabyanka ati ndeka byose wabigize ubibona. Yo none nkora iki? Oya jewe nta kintu nkeneye gukora muri aka kanya. Ingodo ndayigutoreye, ntaco yitore. Yo umugabo arabye mu ngodo, abona amafaranga yiwe yose yarimwo, akurayo amafaranga. Arangije aramuhereza, wa musore nawe arayatora, arangije arayabika. Yo nawe umuntu niyagutorera uzomushimire. Umusore arangije akuraho udufime, araba ahantu yakomeretse. Ndagusabe kora follow kuri iyi page, kora subscribe ngaho hasi, unashireho komanteri uvuga uti aka gafilime kameze uku. Nimba wakuyemwo impanuro, nimba wakuyemwo inyigisho. Umugabo arangije aramuhanagura, amusaba imbabazi ati none wewe wankoreye iki? Nubwo ncafuje, haguruka ndakubabariye. Umusore yababariye umugabo ngaha. Umugabo akureyo amahera, arangije aramuha yandi amahera, arangije aranamusezera. Muze mugenda mufise imitima myiza mwibarabara, kuko muzohura na byinshi. Umusore yisubiriye inyuma. Ciao ndabakunda cyane. Nimba ushaka kuja muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri iyo nimero nyene ubona kuri screen ya telefone yawe.
ukore subscribe kuri iyi channel ya Ndemesha TV kugira ngo uze uribonera udukuru nk'utu ngutu. Turabakunda cyane.